kubera bibutse ukuntu yazara abashonera impuzu abakorera ibikorwa byiza cyane. Hanyuma bumva ko hariho intumwa y'Imana yitwa Petero, bagenda kwirondeza bayisaba ngo ibazurire uwo muntu wabo yari yapfuye kubera yabakorera ibikorwa byiza cyane. hanyuma njye nasakira babaza ikibazo basi twishyira mu mwanya wa Tabita. Muri twebwe ngaha anyene basi ninde yoshobora gupfa abantu bakayira cyane kubera ibikorwa byiza yakoze. Bantu b'Imana tugiye gukora ibikorwa byiza tukiriho kugira dutoro n'ikintu abantu benshi bazotwibukirako nk'udushoboye kuva ku mubiri, abantu benshi bazotwibukireko. Hama niryo jambo ry'Imana ashatse ko twigira hamwe. Mwaraheza.